nanje bijya kubaza bya bintu nakubaza ahantu bigiye tutabwiye. Si kubera kumbure tuba twarigeze kuvugana byinshi bitandukanye, ariko ushobora kwisubiramo kumbure kimwe coba ari icy'ingenzi ibyo wambwiye kugira ngo wibutse neza ndabitahure. Ibyo nyine ndabikeneye reka ndabisubiremo ntakunda hama narigeze kukubwira ko ndagukunda ushambwira ngo izo ntakose nanje gutera igiciro kubera ntigeze ntakose nyine. Urakoze cyane, byari byiza kandi byari biteye ubwoba kuri jewe, kandi nawe vraiment jewe nibaza ko ataco ubaye, mugabo rero kuri uyu munota n'aka kanya nashobora kubasaba imbabazi kubera ko urukundo rw'iwanje sinovuga ngo sindi passepartout ngoma ngenda hariya na hariya sindarutanga hose. Ukuvuga rero iyi saha mwihangane, mwumva nshobora kuba mfise iyindi application, mwihangane birashika. Rero numva ntoguha umutima wanje kubera ko mfise impamvu nyinshi bivanye n'uko nanje mfise uwo nkunda, kandi mumbabarire murazi ko dusanzwe tubana muri quartier imwe, dushobora kuba tuganira n'ibindi bishurije ngaho. Okay, nta kibazo reka tubigeze ndana amamesa. Urakoze cyane, ndabashimiye, umunsi mwiza. Ego namwe murakoze, gusa nitwahurira mu nzira ntimuzoreke kundamutsa ngo ni kubera imvo kanaka. Dusanzwe tuba no muri quartier imwe, ugira umunsi mwiza. Ego mbona umwagazi w'intama kumwe muri twa dunyabugingo nyine bivuga ijwi ry'inkuba kiti ngwino. Mbona ifaransi y'igitare kandi uyicayeko yari afise umuhoro. Numva ikigira kabiri mu binyabugingo kiti ngwino. Haza iyindi Faransi y'akagajo, uyicayeko ahabwa umuhoro mw'isi ngo bicane, kandi ahabwa inkota ndende, kandi amenye icya gatatu kimara bivuga igihe cy'iherezo. Igihe Yesu azoza gusobanura kumatanura icyo gitabo, kuko nta wundi azoba ariho yemerewe kukimatanura. Nivyo mwebwe basi mwebwe muri mwama ku rusengero, kizoba ari igihe cy'ibyago muri mwama ku rusengero. Imagine mizero naraye ndafise indoto cyane, ndarota no kwirotora ko nirotoye. Naraye ndota ibintu biri gusa by'imiyaga, numva biguruka, igitanda kiri hejuru ahantu ubona. Naraye numva ngahani umubabaro, ngahani nababanye biri wose nora. Ejo sinamenyeze ndoto zisigura iki. Izo ndoto zisigura impemu za Satani. Impemu za Satani meze gute navyo? Impemu za Satani ntihajya wumva urutumenga uri mu bihugu vya kure, ukabona mu maso wawe haza ibintu bidasobanukiye, ugaca wumvira ngo ibindi bintu byakubaye. Ntabwo ari ibindi bintu byakubaye, ko ibyo ni impemu mbi. Impemu mbi cy'ivyo bintu vy'impemu mbi cy'ivyo navyo muranemera ibyo wonye kubera utabyemeye. Ibyo wanyu mwebwe abatama bakirose n'ibintu bikunda gufasha. Twebwe tubisanga muri ibi vyanditse. Rero uko hari impemu nziza twumva akayaga tabari kumwe kubita akayaga.
ivyo bintu vy'imizimu vyo navyo nkora nemeye vyo ko bibavyo ivyo ni ibintu nyene vy'abantu baje none we ntibagusengera imiziririzo aho bakwiye kugusengera mugaho bonye nabonye ibintu vyirabura ku gitanda kuna ntama ku gitanda iyo yari dayimoni ahubwo umwe n'amahera agenda kugura ibinini boye bagusengera bakira aya masengesho nitwe nitwa amadusenga Yesu Kristo si cyakora ega yaje gukiza ibyaha ku isi bari bya bintu nyene vy'ibihe vyiheretse nyene bakuraso none bizoza gute bitagiye kuri wewe na jewe niko biri utege ibyo byakubayeko nabyo bigashobora kumva kubera ni satani abikora bigatuma uzinzira ukabwira igitege ubwenge wowe ukatubona ngo ndiko ndarota kumbe ntabwe ngugira umva rero udasenze batagusengeye ndugumura ugira ngo mbega bitari iki ibyo ni iki byamfashe ukazikara nawe ukunda ubyemeye ntiyajyaye ahubwo ngende nigiye kuri dushe kumva ibiganiro vyawe nawe muzenga ukunde wemeye icyo gitabo cyanjye ariko none kitwaye ugiye kwiga cyangwa ugiye gusenga hama Herman manishimye bro bavuye kongera muhira naenda kubuza gusa ngenda giye kwa dureka just tuneka ndakondera nashaka yanyisha nisho okay mu bisanzwe niko gusa sinakubwiye ujya munsi nashatse ibintu ndabijyane buke mbo sinashatse kududurira ko hajya nakubwire ko ofisi wundi mu bisanzwe nafise uwundi turakundana arankunda naje ndamukunda aragerageza kunyereka urukundo mu bisanzwe turi kumwe twese turakundana cyongora kabisa kubera yamanye bukoko bwije rero ndamukunda sana kweli uramwizeye yes ndamwizeye cyane amuzeye aragerageza kunyereka ibikorwa aranyereka urukundo mvana nayo nashobora noreka kumwizera sinumva kabisa ko namuvanga gusa shasha kandi akubwiye George nuko nari nabikubwiye kuko nabona nyine gusa umuhungu mwiza umuhungu nyine mbona nyine yombera jewe kandi vraiment wewe ugakwiye kuba hafi nuko nanje utazi ko nyine kuba hafi basi nturangiragiza basingurabe ko hari igihe usanga ndamusubije niba ari hanze bose ndabyibaza kubera ahora hafi uko bucyuko bwije umukobwa turakundanye fe naje ndabishima ku rukundo ahora agusa wihangane abahungu ni benshi abahungu beza bariho kanje ari abahungu basumba ubwiza ariko gerageza handi yabaza kuzo Jenny bikunda vraiment nakubwiye ko ndafite uwanje ankunda dusize gukunda wihangane ariko gerageza uzurangiriza handi urabe kuzoroha Papa George ndafite ikibazo. Ikibazo cyega mwana. Papa ko iki abahungu ngaho muri quartier bose banyana. Bona mbaye. None baravuze ngo abahungu bose baragwana. Basi bona mbaye ikibazo. Nibyo nari kundaraba mwana.
none abahungu bose kuvuga ngo bamwe barakwanga wakunze papa arahaje umuti urahari umuti uri ku ziko nambara ujya wakunze ujyaje uri kumwe kandi azakubera umugabo uranyumva uranyumva kandi bazamenya ko turi abanyamukamba abanyamukamba ntiturungurukwa mwana ndakurebeje ntugire ikibazo none uyu mukobwa ni ibiki ntanguye kumubona no mu mazi kweri ni ibiki usanga ari urukundo kweri na jero utangiye kunduga Msaza fresh wabuga neza bwana ndakora bisi byinshi ndabyishi kwesa kuziganga ni hatari man yareze ndaki ni byambere kuba do handsome ni quartier yanavyitse kitana mashira ino gukora razi ibyo nibisanzwe man ubona sinzi kumaze kujya mbere razi turi kuri witima kujya mbere arakasitokiza kameze ukuntu kahaba bigajya nabonye kantokera muhira urabona mani ujere ibintu ndagukunda ndabwira ati we genda nzoguha inyishure amaze kugenda rero mvuye haha boro nagiye mbona duhura nyene mu ngo Fabien ngo narinda kumva nk'ivyo ngo ngo nanyuze gukirigo yanyishure ndagukunda karada byajewe wapi jeko kwaza ku mutima naguma mvuga ati none kwanza wewe wiravye naje ubona tu hehe na hehe mani nilipuziaga nikasema toka huko abwi ati je sinkunda umutima wanje naho hawundi muntu kandi urazi hariya waba ukunye naho kumenya nyene tumvura kuri kubizi ti kwanza kameme dinda kusuma umuntu nika nk'umuhensa mu katisho wala
Mani ishimwe cyane mwene data kugira dutangure gusenga ndagusavye gukara amaso yawe tuje kwijambo y'Imana. Mana yo mwijuru turakwereza ahantu urungika wa marayika bafise imbaraga zitandukanye kuko hari ibigeragezo byinshi cyane. Ndabona umwene wacu uyu mwana wawe afise ibibazo. Data yo mwijuru turagusenze twizeye yuko ugiye kudufasha. Izina ryawe ryera. Amen. Duga kwijambo. Bakoze pastor. Amaje canzindukanye ngaha anya. Nuko mfise ikibazo. Ikibazo mfise narabajije abagenzi bambara yuko noza ku mukozi w'Imana akaba ari wabimfashamwe. Hama ikibazo mfise ndyamye mw'ijoro mpura n'ingorane cyane. Ndagira indoto mbi nkakangagurika ndetse mbyutse no mu gatondo nkasanga niyo nonyeko kandi niyo mba nicaye ko nyine kenshi ndakunda kubona ibintu mpora nibaza nene ni ibintu byamfashe cyane nkakangagurika naho mba njyanye gusa nkakangagurika kandi nikanguye nkabona ishusho y'umuntu umuntu w'umukobwa arimwe neza gusa ishusho yiwe sindayitora neza mu maso gusa ameze nk'uvyibushe bukebuke. Izo ndoto rero namandazigira mu ijoro rero ambariye negera umukozi w'Imana asengere ndabe ko hari ico hinduka kuri jewe. Mana yo mwijuru ibigeragezo vyama ivyo ni ibigeragezo. Dawidi yakubise intango ya mbere iya gatatu ibigeragezo yarahuye n'ibigeragezo. Ibigeragezo ni biri simple cyane ku muntu w'Imana. Mwene data biraboneka ko muri iyi minsi uriko urasenga neza nkuko waje uvuga ati ngiye ku mukozi w'Imana wabivuze neza ngo wadubuye gatatu. Rero umukozi iyo ariko arakora akazi asaba iki? Avance. Iyo avance niyo ikiyerekana ko umukozi cyangwa ikiyerekana ko umuboss ashaka ko igikorwa cyo kigenda neza. Rero
shira ubuyi haje, shira ubuyi ngaho. Hama tuje mu masengesho, tuje mu mafungo, byose ni sawa, bizogenda neza. Ije n'ibigeragezo by'umwanya muto, kuko Imana nifungura abakozi bayo nibo bafungura. Romf, shiraha ubuyi pastor. Ego, haba ico gikorwa cawe ejo canke igejo tuzoca tuhamagara tuguhinyisha. Ne pastor je kuno munsi ntagendanye ubuyi. Nubwisoya canke nubwibigori. Ico wifuza cyose canke ico ufise cyose Imana ndigana. Shira ngaho. Jabwo nosiga amafaranga kuko niyo nagendanye sinori kwigo ndaja hariya ku botike bazagusimba kuzani ubuyi musangire niyo mana. Vuza ubuyi amahera ni agura ubuyi. Sawa sawa. Imana iguhezagire. Ejo uzogaruka gutora inyishu. Enoke. Amakuru y'imisi. Ameza kwe. Ukuntu ndakubonye. Yatari. Imisi myinshi ariko wahora he? Ndi gahanye ni quartier nyene. Ni vyiza kuri ukuntu ndakubonye we. Habwo je navuye hariya ariko tsirika ngende kuraba umutipe yo sinzo rero kuno duhuye. Enoke. Nizuba ryo mu gisagara. Ni atari. Hama Enoke. Ujyana ibibazo. Ukuntu duhuye. Reka nabikubwira ndabo nemba hari icyo ariko wofasha. Umbwire kweli. Ujya Enoke jaka karere. Iyi quartier tubamwe je irandambiye. Irandambiye kabisa. Hey, urazi. Ciwe hari umuntu umukobwa umwigeme. Hari umukobwa umwigeme. Umukobwa aba ibi bice byo ngaha se wo n'umutama nkuko nyene sinzi kumuzi nyene umutama muremure nkuko yirabura ujya nyene ujya mukobwa wa arandembeje hari umusumwe yamaye gahunda ngo tubonane je ndagenda aziko je n'umuntu wihepi nyene ndagenda turayaga kinzi ko tuyage byigishiki na gisazi ngo Chris ndagukunda ngo Chris ngo niwe umukobwa umuhungu ngo nabonye nga muri quartier nakunze singwe mu mazi hewe cybatina uwo umukobwa anangwe guteje kundesha jewe ariko yarantaya makenga kuba ujya mu muryango jewe namanda wikeka mo cyane gose namanda wikeka aravuga amajambo yo ariko rero je sinamwemereye na gato Nubizi by'iwanje ndaramukubise swata ndigiye. Ndumva urukundo rwakugwiranye sigana mubona no mu mazi. Urukundo habwo n'urupfu umuhungu ni ata. Yikaseho nyene je ariko numvira ko noshora kuyiheba ntumukira handi. Erega uri umuhungu w'iboga rero gutegerezwa gukunda n'abakobwa mene bajyamo. Naho biruko brother Enoke. Jambe ngende izuba marari ndembe. Iyo ruguno. Tuzosubira ariko. Sawa ariko arampevye. Sawa.
Wow. You come back again. Not yet. Shira inde kuvuye duko. Cengaruka. Baby. Gira kubera iki? Ega she nawe udashaka kunyumva je ndakeneye mwana. No musi kandi no musi ndashaka yuko uje handi ngorowa. Baby umva ndakubwire. Uzi ko twitabiyaze byose. Ariko ikinangaje ni kimwe. Nuko ntibuka ko nagusezeye nakubwiye genda muhira turaza kubona no munsi ku mugoroba. Oya shirije shaka ubunyene. Baby umva nakubwiye byose. Ariko ari telefone. Niza kubeko nje no munsi ari telefone nje kwakira ibintu muri Paul. No shama ndakubwiye basi je turajana ndakurindira. Oh baby. Umva ni ibintu byibanga ibintu byakazi shiri please. Ya. Naje nico cyatumye jewe ngaruka mu Burundi. Icyatumye ngaruka mu Burundi cyari cyo hanini. None umwana wawe bamwe. Bazi kuzo igifura cyiza. Yo. Lucky. Uno musi she turararana no. No problem. Ariko mu mwanya vraiment. Please. Yo baby, none umva basi. Ndazi ko cyose nza gukunda. Ariko vraiment uyangane vraiment. Nuko. Sheje na mahera nshaka. Yego ndabizi ko tamero ushaka ariko please vraiment ndaje ubunyene baramagaye kuko. Ndaje ko kiri muri po. Ari umuduga ngiye kwakira ubunyene vraiment. Kandi ushaka cyamwo. Yo baby. Sorry. I love you. Papa jena arusha mukuru. Ya. Ubuzima bwandishije narambiwe. Ego. Nako ndakubwire mwana wanje. Abahinga barasumbana. Papa oya jena arusha kandi narambiwe n'ukuri. Ndakumva. Kandi nifuza naje kuronka umugabo. Ndashaka umuzukuru. Basi fume mbyara basi umwana gusa ndonko bazotubyarana basi. Mwana anje humura uzomuronka. Nebeka ngose muri kasara mvugisha. Kanje nakubwira. Jembo nabahinga ba oya je ubuzima bwa. Reka konceramo. Je ndiko ndavuga ucuza akadozi cy'igi wawe. Ndakubwiye ati umuhinga wa mbere. Ibyakoze byose birafise byagarukiye. Icyo nakubwira gusa nakusubiriyemo ko basumbana. Ndakuremesheje mwana wanje byose bizokunda, ibyo wifuza byose bizashoboka. Uranyuba? Reka kwiganyira. Ntiwiganyire. Nani kubona imyaka yenda atari myinshi. Ndakubwira ati ntiwiganyire. Ibisigaye byose bizashoboka. Abahinga bariho. Jeje twabyaranye barakwiye. Ku munsi iwanje hamarika ibintu bihinduka. Ku magara yanje biguma bimpindukana. Ibyanyu mwana bitwaye je namwe ndabivuyemo. Musubize umugore wanje n'umwana wanje magara yiwe asubira amere neza. Kweri ko mwana wanje ataronka umugabo. Ndabivuyemo.
Banderas, reka gufitiniza we. Icyo nakubwira cyo wamaze kwinjira mu muryango wacu, ushobora kuvayo ntibikunda kuko ibyo utagusabye nurabimara kubikora. Tanga ikimazi urashyikirizwa ko gitanga kugira tugume tugira ubuzima bwiza. Icyo umenya cyo twebwe tubyara n'umwanya, nawe umwanya wawe uragoye cyane. Jeravuze yuko je namwe duhejeje sinsubira kuja inyuma yanyu. Nabasavye mu mugore wanjye. Uzamusanga mu kuzimu canke uyambasa nyene na wewe tuguca umutwe. Ataruko vayo ndugukeneye na gato. Uvise Yesu nashimwe. Amen. Tubafashe iki muri bande muje muvahe? Jewe nitwa se w'abana. Hanyuma tuba ku mutumba byarakugoye. Hanyuma rero nyakubahwa umukozi w'Imana. Imana ishimwe cyane kubona nagusanze hano. Kandi ndabona ko ufise ibibazo. Mbere ya byose garamaso dusenge. Mana yo mwijuru, Mana yo mwijuru, turagusenze, turagusavye udufashe winjire ngaha muri runo rugo kandi nguko rubikora imisi yose. Umuvukanyi wacu ngaha bigaragara neza ko afise ibibazo bimurengeye umutwe wiwe. Mana ni wewe ugiye kubishoboza kugira kire. Namaze kumubona nkuko mwakwizigiye mukatugira abakozi banyu, mwebwe muri ababosi bacu. Nukuri Mana yo mwijuru turagusavye utwizigire, udufashe uduinkomezi yo kuraba cyangwa gukora ibikorwa byawe. Turagusenze twizeye yuko ugiye kudufasha. Amen. Tugakwijambo. Tugakwijambo rero cange karibu indani. Oya nyakubahwa umukozi w'Imana. Je sininjira mu nzu. Nifuje ko tuvuganira ngaha. Ati rero ingona nifise ni nyinshi cyane. Cyane kandi cyane. Je mu misi heze nari mfise ubuzima budasanzwe bugoye bw'ibibazo, ubukene, nico nakora byose ntivyafatika. Hacaba umugenzi ambwira ati burya nakwereka inzira y'amakiriro. Turagiye gushika kuri iyo nzira, turayiganamwo, turabandanya, dushitse ahantu nzanumva mbwira ati icara ngaho. Nicaye haje ibindi bintu ze ntovuga, sinzi nuko novyita, ako byaranyobeye. Muri uwo mwanya ivyakoretse ngaho nyakubahwa umukozi w'Imana, kumva n'amategeko nahawe. Ayo mategeko rero nahawe gute? Bambwiye ati ushaka kubaho neza. Ati rero muntu ati cyo twagusaba kiduha. Ati ni kureka Imana ndakibaha. Ati ndakibaha ariko ngira ubuzima bwiza. Baca banza barakanagara basaba intama. Iyo ntama nayo ni intama muntu.
iyo ntama ndayizanye bantegetse ngo ndayibagire jeje nyine ndayibaga maze kuyibaga bacambwiye ati ivyo twagutumye washikanye turashaka gutaha ndatashe ngeze muhira nasanze mufasoni wanje asigaje kanya urume rumara inyuma amasegonda 6 umugore wanje abaracikaye nza numva ijwi rivuga ati muhambe wenyine kandi ngo umuhambe aho nyine mu rugo reka sinatevye ngo nyene nkora ivyo bantegetse ndamuhamba mu rugo n'ubu ni ahabi rero inyuma yaho ubuzima buratangura guhinduka ndaronka ubuzima bwiza ndaronka amafaranga imiduga amazu agerekeranye ivyo vyose ndabona ko mbayeho neza ariko ndabibamwe iminsi itari mike aho rero aho ngeze ubuzima nabonye ko ndiko ndasubira iyo naje nzanaye ndabona ko ndasubira iyo naje nzanaye kora navyumvise byose ko wabivuze byose bigiye kuba byiza murakoze cyane uvuze neza cyane waje kwande umukozi w'Imana ndumukozi original nk'abakozi b'Imana rero yego turi ngaha Imana yadushize ngaha kugira dufashe abantu bafise ibibazo cyane kuba ufise ibibazo tugiye kubikemura mugabo ngo madamu garukana ari mwiza cyane ndamugaruka mu maboko y'Imana azocasa neza ugarukana umugore ngiye kubikora nk'umukozi w'Imana washize nakinanira Imana nibibaho aha mu gitabo c'Imana kuri Petero havuga ngo uwizeye wese nazofa bi amata meza ava ku Mana umugore mwiza ava ku Mana ubutuzi bwiza buva Mana icyo no kubwira wavuze byinshi cyane rero wavuze ko umugore wawe niwe namwihambiye majahe mu rugo wanje hagati tudatevye ari jambo wavuze ubutunzi uratabufise ubutunzi bwose bwaraheze mukozi w'Imana bwaraheze umugore wawe waramubuze nije namwihambiye mu rugo wawe umwana wawe akaba afise inda y'amadayimoni amadayimoni rero n'Imana neretswe icyo womenye rero ngomba gira intambara ngiye gukora ako kazi ubu na n'ubutuzi bumwe usigaranye nabwo kuri ubutuzi bwose bwaraheze cyangwa uracyabufise ivyo ni biki amadayimoni baradutera shike by'imisigiti uvirisa ubutuzi bwose bwaraheze cyangwa uracyabufise na n'uki ngorongoro nubwo butuzi ufise cyo no korera ko icyo nakubwira rero ndagwa karorero muri uyu mwanya urafise telefone zimwe bita Android nivyo iyo telefone yawe igize ikibazo noitwara ku mufundi kandi uyitwaye ku mufundi cyangwa ku mukozi aza kuyikora iyo telefone yawe nomusigira avance ego cyane niyo mpamvu n'igikorwa cy'Imana je ndi umukozi umukozi wanje ni Imana bosi ni mu icyo umenye rero siga avance icyo gikorwa cyenzo cyenda gikora ejo gusa ibe ibanga ugira ibanga navyo nzovuganya ko wavuze ko wishe umugore wanje je namwihambiye mu rugo wanje nuko umwana wanje nawe afise inda ejo mu gatondo ngo kunyongo tuza kubyikorera tuzana n'abandi bakozi b'Imana tuze hajya
zomusubiza mu buzima bwiwe. Sivyo? Zomusubiza ubuzima bwiwe. Genda tuzobimara. Murakoze cyane. Tuzobimara ejo. Murakoze cyane. Genda. Nibiki kumisa Pastor. Mfise ingorane. Kandi mfise ingorane zidasanzwe. Tekana. Utuze kuko ngani mu ngoro y'Imana. Kuko ijambo ry'Uhoraho ryonyine rivuga ati nimungaruke ko nanjye zobagarukako. Aho usanga muri Maraki. Reka nshima Imana ko wibutse ko Imana ishoboye. Ndagushima Mana kuri kino gitangaza weje kwirekanamo. Ndagushima kubwiye kwigaragaza mu bikomeye birenze ibimbonye. Ndagushima kandi kuri Imana izohurira Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ufise ingorane nyabaki? Pastor, dufise ingorane zidasanzwe kandi ndakubwira komeye cyane. Birankomerera rwose mu buzima. Baracu. Ko mbona ngaha mu rusengero hari abantu. Reka tugende tubivuganire mu kigo. Pastor, je nukuri ndafise ingorane. Je nukuri niyo nkibona ku isi itabamwe abantu. Ariko abantu baratandukanye. Pastor, nanzi ko ndose umwembe narawubonye uhiye hejuru. Nibaza ngo urasose. Ariko nasanze urura Pastor. Ibyo nibyo byama byerekana nabyo byama bituma abantu bataye inzira y'agakiza, abantu bataye ubuntu bw'Imana bagahura n'ibyago bataba barateguye. Ariko humura, tekana umbwize ukuri, reka kuvugira mu migani, kuko nimba ari icyaha, nimba ari kosa, umuntu agusabire hanyuma turabe ko Imana yagira icyo ikora. Pastor, nukuri jewe sinzi uko n'Imana yonyemera. Pastor, je nakoze icyaha, kandi icyaha nakoze sinarizi ko byari kugera ino hose. Pastor, je nanifise umukobwa muri quartier wacu. Uwo mukobwa yarandondeye cyane ngo dukundane, ariko ubwa mbere nari namwankiye Pastor. Mugabo nimba ari umuti yansizeko. Pastor, nisaze twajanye nawe muri hotel nukuri. Rero niho nabonye ko atari umuntu kweli. Pastor, sio binadamu nukuri. Nasanze atari umuntu ku bintu yankoreye muri hotel. Burya hatswe gatoya kugira mve. Mvuye muri hotel niruka. Aha burya igitutu ciwe. Kwimana naje umengo ndiko ndakibona mu barabara, ariko naguma niruka ku mutima. Naguma mvuga ati je nshikira kwa pasteur nukuri. N'ijambo ry'Imana riravuga neza ati ingero y'icyaha n'urupfu. Nico gituma nagumye ndakubwira, igihe washika nkagusengera nabonye neza yuko hari ikibazo by'ufise, kandi nabona neza yuko nikiriko kiragukurikirana atari ikintu gisanzwe. Reka ndakwibira ibanga, ibi bintu urimo si ibintu bitangwa ino munsi,
ni ibintu byabayeho kuva kuri basogokuruza bacu, ariko bifatirwa ingingo n'umuntu wese ku gatwe kiwe, ku giti ciwe, kuko ngo Yesu yaje kwisi ngo kugira ngo arandurane n'imizi y'icyaha, yaje ngo kugira ngo agorore inzira z'ababisha. Basogokuruza nibo muri iki gitabo cya Maraki igice cya 3 umurongo w'indwi n'uvuga ngo uhereye mu bihe by'abasogokuruza muhora mukevya mugata amabwirizwa yanje. Uwo nuhoraho Imana ibikwiravuga ati twagumye tujya mu bintu nyene bya bindi tusanga mu mabwirizwa y'Imana tubibujijwe, tugaca dushaka kubica ku ruhande, nivyo bita gukevya. Mu mategeko y'amabwirizwa y'Imana haravuga ati ntugasambane, ariko wowe kubw'umutima nibyo ushaka warakebeje, babaye nk'abasogokuruza. Ariko kuri uyo murongo w'indwi nyene harabana ati nimungarukeko nanje nzobagarukako. Ngo uko ni kuhoraho Imana nyene ingabo agize. Ndashima Imana iyo yama yigaragaza yuko ari Imana irengera ibigirwamana. Hari ubuntu bw'ubudumbi bw'ubumana bwigira ko ari ubumana, ariko iraburengera. Uwo mukobwa gukurikirana ntabwo ari umukobwa asanzwe. Mwijoro riheze nagendewe na mwemu ndi gusenga, sinari nzi yuko Imana iza kubingaragariza mu maso ngo ndabibone, ariko ndashima Imana ko yonyine ari ikoze igitangaza nk'icyo. Ndagusengera, ariko imbere yuko ndagusengera, uyo mukobwa wari usanzwe umuzi uraza haba Pastor, jewe gihe yaza kundondera bwa mbere twahurira muri quartier wacu, ariko aho nyene tuba hari abagenzi bashobora kuba bamuzi, kandi nibaza ko nimba ushaka kuhabona twogenda tukabahitana abo bagenzi banje, ndazi aho bari aho bateramiranye, hanyuma tukagenda tukamuraba, ntidushobora kumubura ndabizi. Ego, ariko gumana ukwizeye, icyo cyakuzanya abari cugumiza muri wewe. Amen. Ibisigaye tubirekera Imana. Amen. Ko niyo yonyine ifise ubushobozi. Amen. Ibisigaye ndazi Imana irabikora. Amen. Katugene turaba abagenzi bawe, hanyuma bamutwereke. Ego Pastor, usabye Imana ubane natwe, ujyane natwe muri runo rugendo, yerekane Imana igitangaza ko ari ubishobora. Tugende. kibanga ariko wamaze kubishyira ahantu wamaze kujya ku mukozi w'Imana wamaze rero waratanguye neza ugiye guhereza nabi umwana wawe twamaze kumurya ari ngaho hanze vuba vuba nawe tugiye kukwereka icyo turi cyo atari uko
umviriza nibiki ngako gumurira umviriza jiwe Yesu arashimye kwanza Yesu arashimye amen ego umviriza rero icyanzanye ngaha sikini turakwaza icyambere turayamarira yawe y'ubuye Yesu rugenda mu mafuti y'Imana irashaka kumpana tora none pastor kumaya amafaranga Paris Igo n'umwana wanjye yawe umwana wawe ari ikiziga kiri ngaho ari umwana wawe ikiziga ngiye kingaho wamuhavye ngaha nyene yewe n'ikiziga ngo uhora cyakomeye yapfuye gusa yinde ko twebwe nakiri tubona umviriza hariho umviriza umviriza rero gihari rero nababwiye gute uyu umviriza tetwa jende mu pasteur kandi aba pasteur nka twebwe niyo duteze igihugu imbere uyu ari mu mafuti ejo yaraje kwihana muhira ambwira ati yarahavye umugore wiwe nibaranye nimbe aha muri uru rugo nyene wiwe rero uyu mutama ngo yaragiye kurondera ubutunzi rero ubu ni ngorane narabihevye warabihevye he munyuma ngo umwana wiwe ngo yapfuye rero umwana we wari he munyegere inyuma ahubwo umwana we wari he ndakwereka umwana we mugabo nazana ubujinga tekereza umwana wanje eba ndakubivugira imbere ibyo bintu by'ubufitirizi urabivugira hariya imbere y'amategeko yarutse ndagushima Mana ko wigaragaje muri kino kibanza ahantu ari umuriro ndagushima data wera kugiye kubohora n'indi mitima myinshi yari perezida Imana igira neza mahoro je cumbura kumufata uyu tugende mu butungane yagize icyaha nimo monyero uhonyore umuntu ngaho hariho umuntu wowe uraba ubona ngaho hariho umuntu ahubwo tugende kwanza murindire bano w'Imana kwanza murindire kuvuga haleluya reka tuvuga kuko hari igituma n'icyatumye genza muri kino kibanza rero nk'umukozi w'Imana ndazi neza ko wari kuba umaze kukimenya kuko ahantu duhagaze haditirijwe n'umwiza wa Satani no reka mwiza he wapi nawe aha ari umuntu hajya ari umuntu niba ari hajya neza nimba mutari mu mpemu nk'indimo ushobora kubona ikiziga kiri ngaho imbere yawe ari ikiziga wapi ari ikiziga cyose n'amangetengete ndagusabye kibireke kiziga ndagusabye Mana we Mana ya Eliya kumwe Eliya yaguhamagara ku musozi Karumeli akagusaba ngo wiyerekane nanje ni nkuko ndaguhamagaye muri kino kibanza mw'izina rya Yesu Kristo yerekane muri kino kibanza buno bubasha buzitirije kino kiziga ndabutaramuje mw'izina rya Yesu Kristo haleluya uri Imana igira neza uri Imana ikora ibihamba uri Imana ikora ibitangaza uri Imana yigaragaza mu gihe nyacyo uri Imana ikora mu gihe ishakiye kwikora ndagushima data we ndagushimiye kibirege kizima ndashimye kuri kino gikorwa ukoze Mana haleluya ishimwe n'iteka n'iby'ubura nakubwiye ngo kugira ngo bino ngo ushobore kuba bibamo nuko ubusenga Imana mu mpemu no mu kuri sinarinze yuko umukozi w'Imana nkawe wari kuca uza kugira ngo ufate umwe mu bwawe umuteze ubutungane kuko umubiri wiwe si ubabaye gusumba umutima wiwe wari kubanza ukamufashiriza umutima ega hajya ubukozi bw'Imana buratandukanye haleluya Imana ikora ibitangaza Imana ikora ibihambaye narakubwiye kandi ariko ndanakubwira uno muntu wari kuraronda si wa mukobwa na gahunda arema kagomba kaguru ubwo bubasha bukuri amatera aravuga ko ari umurozi Imana ikora ibihambaye wa mutamba uno mwana si wa mukobwa mariko ari kurambaye nakubwiye yuko yagenze yabaye mu buzima atari ubwiwe kuko yari yaratanzwe ikimazi ubutungane ntibukora ntibukora tungane ariko icyo novuga ko uko uzani abagabo nk'aba
abantu bafise ubuzima nk'ubu, imisore, imiyabaga, abantu baba bafise ivyiyumviro nk'uyu mugabo ushaka bakamenya kimazi kimwe cyatanzwe ari Yesu Kristo kugira ngo benshi bakizwe, kugira ngo benshi bakire, ariko si kugira ngo baze batanga ibitango abana babo, abavyeyi canke ibindi bintu ngo kugira ngo baze baronke gukira. Nta kintu na kimwe Satani yigera atanga kitagira ingaruka, ariko mu Mana honyene ni hari ibintu bitangwa tangarukira. Nashaka ndaguhanure musore, twatanguye ndiko ndakubwira ijambo ati niwagarukira uhoraho n'uhoraho aza kugarukira. Ihani uhebe inzira z'ubupfu, ufate inzira yo kugororoka, kuko Kristo ari we nzira ukuri n'ubugingo. Isigaye nacyo ubutungane gushaka gukora. Hari best naro zitije Mana bataramugira ibikorwa bibi, ibintu byose byo bizingirije